Ndabaramukije bakunzi ba Rwose TV ndabaha n'ikaze mu kiganiro Santé Focus. Uyu munsi rero twifuje kuvugana kuvyerekeye kuvyara amahasa, igituma amahasa avuka. Ni kubera iki twama tubona havutse amahasa. Twama tubibona rero canke twama tunavyumva tinaka yavyaye amahasa, mugenzi wacu yavyaye amahasa, mu miryango twarose nkuba amahasa canke n'abandi tutazi tukumva ngo bavyaye amahasa. Rero kenshi iyo tugiye kuraba abo bana ikintu ca mbere kituza mu bwenge nukuraba ko abo bana basa. Ikindi naco tugaca tubaza ati bega none n'abahungu gusa n'abakobwa gusa canke n'umuhungu n'umukobwa mwama mubibona canke twabona n'ukuntu babambitse tugaca tumenya ati havutse abakobwa gusa havutse abahungu gusa canke n'umuhungu n'umukobwa. Ikindi naco cama kiba twama duca tubaza abavyeyi ati mbega none mu muryango iwanyu nta bandi baba barigeze kuvyara amahasa, kuko kenshi twishiramo yuko kuvyara amahasa ari ibintu vy'akaronda. Rero tumenye vyinshi kuvyerekeye kuvyara amahasa. Hari ubwoko bwinshi rero bw'amahasa, ariko tuvuze ngo ubwoko bwinshi bw'amahasa ni ibintu bibera mu nda umuntu atabona, wewe utabona, abaganga bo baba bakurikiranye umuvyeyi bashobora kubibona canke abamwibarukije bakabibona. Ariko twebwe abo tubona hanze bagaragara n'amahasa ubwoko bubiri, amahasa asa bita mu gifaransa ngo ama vrai jumeaux, n'amahasa adasa bita mu gifaransa ngo ama faux jumeaux. Bigenda gute none ngo havuka amahasa? Kugira rero havuka amahasa ubwa mbere bwo haba habayeho guhuza ibitsina kwabubakanye. Mu gihe rero urubuto rw'umugabo ruhuye n'urubuto rw'umugore, mu gihe cyo kurondoka ku muvyeyi imbuto zibiri zigahura hama zigaheza zikaba rumwe. Hari aho urwo rubuto rero rwabaye rumwe rwigaburamwo kabiri imbere y'imisi 15 ikurikira kwa guhuza ibitsina. Niho rero hazovamo amahasa asa les vrais jumeaux. Ariko rero ivyo twebwe ntitubibona kubera urumva bariko bibera mu gitereko c'umugore, tuzobibona bamaze kuvuka. Rero muri ico gihe usanga ari amahasa asa agoye gutandukanya, mbere n'imico kenshi ugasanga bashaka kugira n'imico imwe. Utere kugira havuka amahasa naho adasa bigenda gute? Kugira havuka amahasa adasa naho nkuko twavyumvise haba habayeho kubonana k'umugabo n'umugore. Muri ico gihe rero umugore muri ca gihe cyo kurondoka ugasanga hasohotse imbuto zibiri ziwe z'umugore n'izindi zibiri zo ku mugabo. Izo rero zimaze guhura nizo zizovamo ya mahasa adasa les faux jumeaux. Ariko rero ivyo hoya ni ibintu bikunda kuba ku bagore baba bafise ico twita polyovulation canke twovuga ati bafise igihe cyo kurondoka kuva kuri kabiri kurenga mu kwezi kumwe. Abo rero nibo kenshi bakunda kuvyara abana, muri ico gihe bakunda kuvyara amahasa adasa. None rero mbega kuvyara amahasa vyoba ari ibintu vy'akaronda canke ni ibintu vy'imiryango? Kuko abantu benshi ico kibazo barakunda kucibaza. Kuvyerekeye rero amahasa asa les vrais jumeaux, abahinga bavuga yuko batazi ikintu kibitera, kandi ko kubijanye no kuvuga ngo ni héréditaire naco nyene ntibakivuga ko vyinshi kubera yuko ntibagitahura, ntibabona yuko ikintu cyo kuvyara amahasa asa cyo bakiri héréditaire. Twavuze ukuntu bigenda rero bishobora gushikira umukenyezi canke famille couple yari yo yose abantu bubakanye. Ivyo rero abahinga bavuga yuko kuvyara amahasa asa atakaronda birimo. Ariko rero kuvyara amahasa adasa vyo birabamo n'ibintu vy'akaronda nkuko twabivuze, ugasanga
bimwe twavuga vya poliovirus ugasanga muri uwo muryango niba hariho wabyaye amahasa dufate nk'umama wawe yarayabyaye afise iyo poliovirus amahirwe menshi ku bana biwe b'abakobwa nabo uzosanga iyo poliovirus bayifise nabo ugasanga rero baravyaye ya mahasa adasa. Ico rero turavyumvise ku mahasa asa nta vy'akaronda birimo ariko ku mahasa adasa ivy'akaronda birabamo kandi ivyo rero bikunda gushikira abakenyezi bamaze kurenza imyaka 35 kandi bavuga yuko kenshi bikunda gushikira abakenyezi b'abanyafrika kurusha abandi abazungu canke ubundi bwoko tuzi bw'amabara y'urukoba. Abanyafrika rero nibo kenshi bakunda kuvyara ayo mahasa. Murumvise rero igituma hama havuka amahasa. Nimwongera kubona havutse amahasa arayasa canke arayadasa muze mumenye impamvu yavyo muze musubire kuvyitiranya. Mwakoze rero kudukurikirana cyane ikiganiro Santé Focus naho utaha.